Mwiriwe canke mwaramutse nshuti bakunzi b'ibiganiro vya TV Ibidukikije, ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye uyu munsi. Amakuru twabateguriye uyu munsi akaba ashingiye ku ngingo imwe rudende, iyo nayo akaba ari iyo gukingira ibidukikije. Amanota 80.4 kwijana niyo intara ya Kirundo yarayitahukanye mu ntara zakoze neza bigashimwa mu gukingira ibidukikije. Ayo manota iyo ntara ya Kirundo ikaba yayahawe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Intara izubwa kabiri akaba ari intara ya Kayanza n'amanota 73.9 kwijana. Intara izubwa gatatu akaba ari intara ya Makamba n'amanota 68.7 kwijana. Mu kibanza ca kane hari intara ya Ngozi n'amanota 68.3 kwijana. Mu kibanza ca gatanu c'intara zakoze neza bigashimwa mu gukingira ibidukikije haza intara ya Karusi n'amanota 66.7 kwijana. Umushikiranganji w'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akavuga ko hari vyisunzwe nyamukuru mu gutondeka izo ntara, eka mbere n'amakomine navyo nibi bikurikira: ugukura ibiti bikamya amazi mu myonga, ugukingira amasoko y'amazi hamwe no kugwanya inkukura. Deogide Rurema ati hari n'intara zitanu zabaye izanyuma, nazo ni intara ya Bujumbura ifise amanota 36.7 kwijana, intara ya Mwaro ifise amanota 46.26 kwijana, intara ya Muyinga ifise amanota 47.8 kwijana, intara ya Rutana ifise amanota 48.3 kwijana, hamwe n'intara ya Bururi ifise amanota 50.3 kwijana. Ngo hisunzwe ivyisunzwe mu gutondesha izo ntara, ngo hari n'amakomine atanu azubwa mbere mu gukingira ibidukikije. Ayo makomine azubwa mbere mu gukingira ibidukikije akaba ari komine ya Muruta, ikomine ya Bugabira, komine Bwambarangwe, komine Makamba hamwe na komine Mabanda. Nazo ikomine ziza ubwa nyuma mu gukingira ibidukikije akaba ari komine Kabezi, komine Kanyosha, komine Makebuko, komine Mubimbi hamwe na komine Mutambu. Ivyo Deogide Rurema akaba yabishikirije mu kiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 12 Kigarama, igihe yariko ashikiriza uko igihe c'agatasi cifashe mu gihugu cose n'ingene imiteguro y'igihe c'impeshi iriko iragenda mu gihugu cose. Nshuti bakunzi b'ibiganiro vya TV Ibidukikije, ndabashimire mwebwe mwariko muradutega abiri. Ndanabamenyeshe ko amakuru twari twabateguriye uno munsi arangiriye hano. Ndabaha ikaze mu makuru yacu yo ku munsi wa mbere uza. Murakoze.